ubu tuvugana mu gisagara ca Goma imyigaragambyo ni myinshi cyane aho ubona yuko abene gihugu isinzi nk'utwe twababwiye bazinduriye mu mabarabara aho bariko barasaba yuko amasezerano ya Washington yohagarara ndetse nuko bogira igihugu ciwabo igihugu cigenga bagomba kwita Republika Volka bitutu bababwiye mu makuru yacu y'uno musa ahubwo ariko ntibutangwe kubana natwe turaza kukubwira bamwe mu basirikare novuga yuko badasanzwe ba FARDC bashikamwe kwigenekezo rya 20 Kigarama neza mu misozi ya Uvira amakuru dufise nuko aribo bagize uruhara rukomeye cyangwa uruhara runini mu bitero bagabwe ko n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda maze biza kurangira inyeshamba zihaburiye ubuzima zitari nke ndetse tubaze tubabwire n'ihangiro ry'izo ngabo za FARDC zashoboye kugaragara ejo mu migwano yariko irabahuza n'umugwi w'inyeshamba za AFC RDF M23 ndazi yuko ibi mukeneye kumenya uko ibintu bimeze muri rusange sivyo gusa tuzaza kubabwira kujanye n'inkuru twovuga yuko itarakoza amaguru hasi aho Skoy F35 yaraye neza zamaze gushika mu gihugu ca Kongo ndetse ubu tuvugana zikaba ziriko zirerekeza muri Sud Kivu aho zigiye gukorera ibikorwa byazo bya gisirikare turaza gusesangura ibijanye n'uwo muzo w'iyo ndege y'intambara indege ifise umuvuduko mwishane indege isumba Skoy S-25 ubu bazanye 35 turaje tubiyage ko ndetse tunayaga kubijanye n'amateka iyo ndege y'intambara idasanzwe ku rundi ruhande turaza kukurikirana amwe mu majambo abasirikare b'igihugu ca Tanzania bashikirije inyuma yo gushika neza na neza muri Kongo ho bavuze amajambo akomeye cyane aho bavuga ko baje guhangana mu buryo ubucango bundi n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 ndetse n'abashikikiye bose muri rusange ibi biri muri ano makuru twateguriye kuri no munsi ndagusaba ufite wo subscribe ugire like share mu comment nongere ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kwama muri kumwe natwe yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abari mu Rwanda Kongo Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa Zambia Afrika yose muri rusange Europe Asia ndetse n'Uburayi mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana twebwe mu biyaga bigari turacari mu masaha ya kare cyane amasaha y'umurango kaze rero mwese twongere tubane mwa kino kiganiro aho tuwingaruka ku mirongo y'urugamba imyigaragambyo irakomeye cyane mu gisagara ca Goma ayandi makuru dufise nuko abasanzwe bari mu gisagara ca Bukavu nabo bategetswe umwanya n'umwanya ahashobora kuba imyigaragambyo bategetse abasanzwe bakora imirimo y'ubudandaji yuko boyihagarika ndetse n'indi mirimo yose kugira ngo ubitegurire nabo iyi mandamano izoguba kugira ngo bashobore kwereka makungu yuko bakeneye ari ibyo bari korakirama bakeneye yuko botunganirizwa amakuru dufise ava mu gisagara ca Goma abatwandikira bari mu gisagara ca Goma bariko baratubwira ati nubwo hariko haraba imyigaragambyo ntabwo abantu baryohewe ndibaza kano ka video nabashiriyemo muri ko murabona umengo n'abantu baherekeje ikiziga kwirimbi sinzi yuko abantu mumenyereye kubona manifestation ababonye manifestation 2015 mu Burundi murashobora gufatira donc mukazi comparinga ni manifestation kirabera muri Goma muce mufata manifestation yabereye muri Tanzania murashobora guca muyishira hamwe n'iyi muce mufata na manifestation yabereye muri Kenya biraza kukwereka neza yuko ibi biko birabuno munsi atari manifestation ahubwo ari bihenda amaso ikindi kintu kiro kiraboneka nkuko abari mu gisagara cya Bukavu Prito cyago mariko barabitubwira nuko abantu bari bataryohewe biboneka neza yuko
bajanywe ku gahato batari babishaka. Nkuko nabivuze biboneka ko bababaye cyane aho bari ko baragenda buke buke, aho mbere ibintu bidasanzwe umengo nkuko nabivuze n'abantu baherekeje ikiziga kwirimbi. Murabizi yuko abantu baherekeje umuntu yitavye Imana canke yasinziriye itiro ry'urupfu canke umuntu yavuye mu mwuka, murabizi ntabwo bagenda baratera imigere, n'abantu bagenda buke 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 buke. Nuko rero bimeze mu gisagara ca Goma. Abantu bako barabwira ngo mandamano ntabwo ari ya mandamano mumenyereye, ni mandamano yabaye ku gahato, abene gihugu bahatiwe ku nkoni nyinshi zidasanzwe. Tubabwira yuko abafashwe batagiye mu myigaragambyo aho bajyana ntibarabasha kuhamenya. Tunabwira yuko ayandi makuru dukura ngaho nyene muri Goma baratubwira yuko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF nabo bari mu myigaragambyo, ndetse n'abajya bapolisi mu gisagara ca Goma abenshi muri bo bamaze kuba bakura imyambaro ya gisirikare kimwe y'igipolisi, maze nabo bihereza amabarabara. Biboneka neza ko aribo bafise n'akamohare na gake, ubundi bw'abandi bose umengo babiciye umuntu. Niko biriko biragaragara ko n'umusani makuru dufise nuko hariho abantu bazindukanywe bazana ngaha mu gisagara ca Goma batazi yo baje bava. Amakuru dufise nuko y'ubutasi nuko u Rwanda mu masaha ya gatondo rwinjije cyane imodoka nyinshi zabene igihugu baza gukora ico no kwita manifestation ngaha mu gisagara ca Goma. Aya niyo makuru tiko turakura kubasanzwe baba ngaho mu gisagara ca Goma, ndetse basanzwe bari no mu bafashwe ku nguvu kugira ngo bashobore kuba bajanwa muri manifestation ku gahato. Ndazi yuko ibi vyose mwabibonye muri video ndiko nabacishije mu ndibaza, mwabonye yuko mandamano atari nk'izi, mandamano ubundi atari benizi. Ayandi makuru dufise nuko amakuru kandi yo kwizegwa nuko Kongo inyuma yo kugura indege y'ingwano Sukhoi F-35, izo ndege z'ingwano zigera kuri 3-4 zoba ziko zirerekezwa neza na neza muri Sud Kivu kugira ngo zishobore kuba ziko zirahangana nino mitwe y'iterabwoba na cyane zino nyeshamba za RDF hano mu buseruko bwa Kongo. Amakuru dufise nuko ndetse hariho na video ivyerekana kabisa ziriko zirerekeza muri Sud Kivu. Kumbura twashobora kumva rezita y'ibikoba vyazo, ariko reka turindire ntidushobora gusomera ikete mwibahasha. Kina babwiye nuko mwano makuru tuyagene cyane tumere nk'abasubira ku migwano yabaye ku munsi w'ejo. Nababwiye ko nza kumbasangiza amafoto y'ibiziga by'abasirikare ba AFC M23 ndetse n'ibigwanisho byashoboye kuba bifatirwa neza mu gace nka Makobola, Ngarura ndetse na Kasekezi. Ari nabwo buce FARDC yahise yifatira mu ntoki, maze inyuma yo kombora inyeshamba zose zari zihari. Amakuru dufise nuko ingabo zidasanzwe za FARDC ari zakoze operation ni ngabo zaza mu giteke rya 20 aha Kigarama hano mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira. Amakuru dufise nuko kuhashika kwabo operation ya mbere ari bakoze ku munsi w'ejo w'ikerezo rya 21, ndetse bakaba bafise na gahunda canke ihangiro ryo kugira ngo bashobore kuba bigarurira ubuce bwose bwagaruwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda n'abasoda. Mbere bakanamenyesha ku makuru dukura ku mirongo y'urugamba haba muri Ngarura, Makobola ndetse na Kasekezi, hari amakuru avuga yuko mu biziga by'abasirikare babonekanye bapfuye harimo abasirikare b'Abaganda, harimo abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abandi b'abakongomani bo muri AFC M23 b'abakongomani b'ibipfamutima. Aya niyo makuru tuvuga yuko ariko arasakara, abantu benshi mutarabasha kumenya. Mu biziga harimo UPDF, ingabo z'igihugu ca Uganda. Ku rundi ruhande harimo ingabo za RDF, inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abakongomani b'ibipfamutima nabo barashoboye kuba babonekana mu bapfuye muri iyi migwano yabaye ku munsi w'ejo, ku munsi w'Imana w'ejo igenekezo rya 21 Kigarama uno mwaka turimo. Tunababwira yuko ihangiro ryabo ari gufata Uvira ndetse bakaka ibice byose zino nyeshamba zokifye haba muri Uvira ndetse no muri Sud Kivu
hose kuko ntitwovuga byo muri Nord Kivu imigwano yamako twama twabibabwiyeho imigwano ikomeza ariko mu gusoza hano makuru yacu tuyage kujanye n'ijambo umwe mu basirikare bakomeye b'igihugu ca Tanzania yashoboye gushikiriza agishika canke inyuma yo gushika ngaha mu gisagara ca Karemi. Yavuze amajambo akakaye novuga yuko inyeshamba zishobora kuyumva zikanatetemera kuko n'amajambo novuga yuko ateye ubwoba kuko bagishika ngaha yavuze ati ntituje kuraba intambara uko imeze ahubwo tuje kugwanya umuhari wa AFCM 23 nabo bikorana bose ndetse n'abayishigikiye. Niyo majambo umwe mu basirikare bakomeye b'igihugu ca Tanzania yashoboye kubashikiriza mu gihe yaramaze kubashika ngaha muri Karemi. Ingabo za Tanzania zimaze kuba zihashika mu buryo bwero twarababwiye izindi ngabo nyinshi ziriko ziravugwa ko zigiye kuza ngaha muri Sud Kivu. Ntitwobigaruka ko ndazi yuko mwebwe mudukurikirana muba mwara bikurikiranye. Rero twababwira yuko izindi ngabo nyinshi za Angola ndetse n'indi bataramenyekana tutibagiye South Africa ndetse n'igihugu cy'u Burundi nazo zigiye kuba zerekeza vuba cyane itego rigatangwa mu gihugu ca Kongo kugira ngo bashobore gukubita batababarira imbeba za Sarambu canke intare nkuko biyita intare za Sarambwe. Rero singomba kubarambira mwino nkuru yacu ariko manze shimire cyane mwebwe mudukurikirana mwebwe mukomeza kutubana natwe mu update tiko turabahereza. Ndizera yuko amakuru ariko arabashikira atakibazo na kimwe. Tuzogerageza dukore inkuru nyinshi kugira ngo buri mwanya tube turiko turabashikiriza uko ibintu bimeze. Rero nagira ndabashimire cyane ndangize ndabifuriza noheri nziza ndetse n'ubunane kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uyo no munsi warakumena Cody the Black. Bye bye.